Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi mwabonye butandukana, ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru tuyahere kuyo hirya no hino ku isi, twayateguriwe kandi turayagezwaho na Aloise Bigirimana. Aloise we, mikoro ni yawe. Urakoze Thomas, namwe muduteze amatwi. Wahoze ari perezida w'Ubufaransa Valéry Giscard yarasandavye ejo ku munsi wa gatatu afite imyaka 94 nk'uko byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu by'Ubufaransa Champs-Élysées ejo ku wa gatatu. Giscard yatwaye Ubufaransa kuva mu 1974 gushika mu 1981. Yaheruka kujanwa mu bitaro mu gisagara ca Tours mu burengero bw'Ubufaransa, kandi yariko avurirwa mu gisata gikurikirana indwara z'umutima nk'uko byashikirijwe na radio Europe 1 yatangaje iyo nkuru y'urupfu ubwa mbere. Abategetsi ba Nigeria bavuga ko bariko baragerageza kurokora abakenyezi bashika 10 banyurujwe n'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram mu gitero cabaye mu mpera z'indwi iheze cyahitanye hafi abantu 43. Boko Haram ku munsi wa kabiri yavuze ko abarwanyi babo bishe abarimyi 78 muri ico gitero cyaneguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu. Ayo mashirahamwe ariko asaba ko abo bakenyezi barekurwa. Abajejwe umutekano muri Nigeria hamwe n'imihari y'abanyagihugu yo kwikingira bariko bararondera abo bantu baburiwe irengero muri ico gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu mu mihana y'Zabarmari. Umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Uganda Robert Kyagulanyi azwi ku izina rya Bobi Wine yaragirije abajejwe umutekano kugerageza guhagarika ibikorwa vyiwe byo kwiyamamaza. Bobi Wine yarungitse ibirego kuri komisiyo ya Uganda ijejwe gutunganya amatora inyuma y'aho igipolisi gitereye ivyuka bikoroza amosozi n'amasasu atica ku banywanyi biwe ku munsi wa gatatu. Abantu bashika kuri 5 baratwawe mu bitaro. Bobi Wine avuga ko yituye komisiyo y'amatora kuko iyo komisiyo yacecetse kuva igipolisi kimuhagaritse mu kwezi guheze inyuma y'aho yinjiriye mu ihiganwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ritewe impungenge kandi riragabisha ku ruhagarara rushingiye kuri politike rushobora kwaduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ONU ivuga ko hari ukutumvikana kumaze igihe kirekire hagati ya Perezida Felix Tshisekedi hamwe n'abayoboke b'uwo yasubiriye Joseph Kabila, kandi bigezaho bishobora kubyara imidugararo. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yabwiye akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ejo kwa gatatu kwatewe impungenge no kutumvikana kuri hagati y'urunani rw'abasangiye ubutegetsi. Guterres avuga ko ibi bishobora gusubiza inyuma uturusho twa politike twabonetse kuva habaye amatora y'umukuru w'igihugu mu 2018 yashikanye igihugu kwihanahana y'ubutegetsi mu mahoro. Leta y'Ubushinwa iriko iriyumvira gushiraho itegeko risaba abanyamahanga bagendera igihugu bifuza gutunganya amakoraniro yo gusenga kuzobanza gutanga amakuru y'abazobitabira hamwe n'ivyo bazosoma imbere yo kwemererwa na leta. Abategetsi b'Ubushinwa bavuga ko ibi bitumbereye kubuza abanyamahanga gukwirakwiza amadini yigisha kugaragariza ubutegetsi canke gukoresha amadini mu guhungabanya ubumwe bw'Abashinwa. Abahinga bavuga ko ayo mabwirizwa mashasha yitezwe ko agirwa itegeko mu ntango z'umwaka uza, kandi agiye kunaniza imigwi y'abanyamahanga basenga muri ico gihugu. Ambasade ya Leta Zunze za Amerika i Baghdad muri Iraq yabaye irakurayo abakozi bayo iby'agateganyo ku mvo z'umutekano. Byashikirijwe n'abategetsi babiri ba Iraq ejo ku munsi wa gatatu. Amerika ihangayikishijwe n'amaroketi hamwe n'amabombi ategwa mu mabarabara atumbereye ambasade yayo hamwe n'ahari ibikoresho bya gisirikare muri Iraq. Nta gitigiri cyabo badiplomate bakuweyo cyatangajwe. Aloise Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi.
nshuti zacu mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ni mudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA radiyo yacu. Ku maradiyo yanyu mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 ya radiyo ijwi ry'Amerika. Amakuru mu biyaga bigari aha mu Rwanda yiteguye urukingo rwa virusi ya corona vuba. Uru rukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe. Ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na COVID-19. Uyu ni muganga Nsanzimana Sabin, umuyobozi w'ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ubuzima RBC mu magambo ahinnye mu Cyongereza. Naho mu Burundi abakozi barenga 1400 bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal barasaba ibirarane by'imishahara yabo y'amezi 15. Leta y'u Rwanda riratangaza ko yasabye inkingo za COVID-19 kandi ko yamaze gutunganya aho zizashyingurwa bitarenze kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Leta izagaragaza uburyo izo nkingo zizakoreshwa. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Kigali Kaboyi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bimaze gutangaza ko inkingo zageragejwe zikomeje gutanga icyizere cyo kuzakingira iyi ndwara ku kigero cya 95%. Amasosiyete akora imiti muri ibyo bihugu akomeje gukataza mu kugaragaza ko iyi miti yaboneka mu gihe cya vuba. Ku ruhande rwayo guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko itasigaye inyuma. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC akagaragaza ko bitareze tariki ya 7 z'uku kwezi igihugu kizaba cyamaze kugaragaza ubusabe bw'inkingo kizakenera n'uburyo zizakoreshwa. Dr. Nsanzimana Sabin uyobora RBC asobanura uburyo izi nkingo zizakoreshwa mu gihe zizaba zageze mu gihugu. Uru rukingo tubanze twumvikanisha yuko ntabwo ruzaza ngo umuntu wese utambutse barumuhe. Ruzabanza guhabwa abantu bashobora kugirwaho ingaruka byihuse na COVID-19. Abambere n'abaganga. Icyiciro cya kabiri ni abanyantege nke bitewe n'ubuzima n'izindi ndwara basangamo. Icyiciro cya gatatu ni abandi bantu bafite uruhare mu kurwanya ibyorezo, abo usangamo inzego z'umutekano cyane cyane polisi bariya bose usanga bari ku muhanda babwira banambara agapfukamunwa. Uyu munsi tuvugana twakoze gahunda, dufite n'ibyiciro na listi zabo. Twe mu Rwanda twari twateganije yuko twabanza guha nibura 20% bihutirwa b'Abanyarwanda bari muri ibyo byiciro navuze. Leta y'u Rwanda itangaza ko mu gihe izi nkingo zizaba zamaze kuboneka ifite ubushobozi bwo kuzibika neza mu buryo zitakwangirika. Karangwa Sharire ni umuyobozi w'ikigo gishinzwe imiti n'ibiribwa mu Rwanda. Iyo urebye ku rwego rw'igihugu nk'ikigo cya Rwanda Biomedical Center gifite ububiko buhagije kandi bugezweho muri iki gihe bwo kubika inkingo. Dukorana nazo kugira ngo buri munsi tujye tureba ko takaza ipimo ryo kubika neza inkingo. Ikindi byatumye u Rwanda ruri mu bihugu bya Afurika bike byamaze gushyiraho ibikoresho bishobora kuvana urwo rukingo kuri aho mu bubiko bukaba bwagera ku muntu uzakingirwa butarahindura igipimo cy'ubukonje. Ikigo RBC gisobanura ko urukingo ruzagera mu Rwanda rugura amafaranga agera ku 50,000 by'u Rwanda. Hari abakomeje kuvuga ko uru rukingo batizeye ubuziranenge bwarwo, gusa Dr. Nsanzimana akemeza ko nta ukwiye kugira amakenga yarwo. Rero ntabwo umuntu yajya arugura akaza rwitwaje ati muruntere cyangwa kumva umuntu yarwiteye. Icyo gihe no gusuzuma bya bibazo rutera umuntu byatugora. Hazaba hariho gahunda yizewe kandi ikurikiranirwa hafi, yaba ari twebwe muri porogaramu y'igihugu yo gukingira muri RBC, Minisiteri y'Ubuzima nayo ifite uburyo izabikurikirana, ndetse na RFDA izakurikirana yuko umuntu wese bagiye gutera urwo rukingo hari ibyo asabwa, kabanza kurebwa ko nta bundi burwayi runaka, nta kibazo asanzwe agira zirana n'urwo rukingo. Wamara no kurumuha ugahita utanga raporo bikurikiranwa. Minisiteri y'Ubuzima itangazaho kugeza ku mugoroba kuri wa kabiri abantu bagera ku 5948 aribo basanganywemo COVID-19 mu gihe muri 5544 bayikize, naho 355 bakaba bakirwaye, 49 bakaba barahitanywe n'iyi ndwara. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
bakunze baradijwe ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice birindwi. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mu Burundi abakozi bakoreraga amatonorero y'ikawa Sogestal Kirundo Muyinga batanze ikirego mu rukiko bishyuza amafaranga arenga miliyoni 520 y'amarundi y'ibirarane by'imishahara y'amezi 15 batahembwe. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Bose hamwe abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa mu ntara za Kirundo na Muyinga barenga gato 1,400. Muri abo harimo 99 bari bafise amasezerano y'abakozi ahoraho hamwe n'abandi bakenegwa igihe ikawa yeze. Mu ntango z'uno mwaka w'ibihumbi 2020 leta ibicishije ku mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yakuye mu minwe y'abikorera utwabo igisata c'ikawa, gutyo abakozi bahora bakorera amatonorero y'ikawa ya Sogestal Kirundo Muyinga barahagarikwa mu kazi. Bamwe muri abo bakozi babwiye Ijwi ry'Amerika ko n'ubundi bari bamaze umwaka wose badahembwa. Abo bishuza amezi 15 batahembwe bemeza ko imiryango yabo ubu ibayeho nabi. Abana nk'ubupanzi inzu icona ucumva ikibazo abanyeshuri nk'uwahora yiga mu gashuri kameze neza ubu yaramukuye ko ntiyashobora kumurihira kandi birateranya no mu rugo ko wari umaze iminsi witwa ko tonda hama akagera igihe ugasanga ntacyo urikora kontorora nko mu rugo gateye n'isoni uyu n'umugabo n'itashe usanga umwana nta jambo ufise ubu amakredi twatse ari mu kuba hafi rotripe uko baguma bongereza ko amayintere twe dusaba Sogestal Kirundo Muyinga kudutunganiriza uko baduha n'indishyi z'akababaro rero dushaka ko amayintere natwebwe ku mahera batumanye umwaka n'inusu. Imiryango yahungabanye abana kugira bige ubundi byoroshe kuri ubuzima ntibworoshe ntuvuge ngo hararinda hazinduka inzigo imiryango ibayeho nabi. Amaze twafashe hariho abantu batwishingiye mu bita ababarizeri ayo basabye yose niba ariko barariha nuvugana n'imiryango yabo urumva ko idatekanye. Sendika yabo bakozi ivuga ko yagerageje kuvugana n'abegwa n'ico kibazo ariko bakabura inyishu ibahumuriza. Jean Bosco Harerimana atwara iyo sendika yatwiganiye ko mu bategetsi bituye harimo umuhuza w'abarundi umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'umushikiranganje wa mbere. Amenyesha ko ubu bahisemwo kwitura ubutungane. Ni ibintu bikomeye cyane rwose ngira ngo aho hahindukiye ibintu mu gisata c'ikawa bagaca bihereza ikindi kigo bise Odeka ca leta twari duharaniwe ntara y'amezi 15. hanyuma hagati honye hariho ivyo no kwita ibirarane vy'amakotisasiyo yemwe vy'intega bizoza muri mituwere INSS amafondo pension n'amakotisasiyo sindikale cyane navyo masirase sokabu ku bakozi. Ivyo vyose bica bihurirana nuko byarungitse abakozi babahaye amakete yo kubirukana yo guhagarika akazi ko yakari gahagaze nyene mugabo akaca babatekereye byose birababa nk'ibihumbi 960 tuzi ko iyo mishahara y'amezi 15 bija mu miliyoni 503 n'ibihumbi 500 birenga urumva ko tuca tugwa muri ya 480 baduheraniye kandi urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Ubu rero twari tuye n'ubutungane dusaba ko byoba ngombwa yuko tubaza cyangwa botwegera bakatubwira icyo batekeranije twebwe nk'abakozi nimba mu rugo rumwe rumwe abana 5 cyangwa 6 umviriza abana bakora. Ijwi ry'Amerika ryamenye ko abandi baheraniwe amafaranga menshi kubera Sogestal Kirundo Muyinga yugaye arabahora batanga ibikoresho muri iryo hinguriro nk'igitoro, imodokari, imashini zo gutonora ikawa n'ibindi bikoresho byo gusubiriza ibishaje. Umwe muri bo yemeje ko abo baheraniwe miliyoni zirenga 120 z'amarundi. Umuyobozi wa Sogestal Kirundo Muyinga aremeza ko kubona iryo hinguriro ryarugaye habaye agahombo kanini bigatuma abakozi aribo bagira ingorane nyinshi.
Victor Nkunzimana yatwemereye ko amafaranga abakozi bavuga ko bishuza arayukuri kubwiwe ahubwo azohava narenga kubera agaciro k'ifaranga kaguma gahinduka uko imyaka ihera. Victor Nkunzimana amenyesha ko n'imbere yuko abakozi bakugwa mu kwezi kwa gatatu y'umwaka hari haheze umwaka wose w'ibihumbi 2019 badahembwa bitumwe nuko iryo hinguriro ryari rifise ingorane y'ubutunzi. Yizeza abo bakozi ko bo kwihangana ko butungane buzobatunganiriza. Igihe leta yafatiye ngingo amatonorero 17 ari mu ntara za Kirundo na Muyinga yahawe ikigo ca leta citwa Odeka Office du Développement du Café cashizweho kugira ngo gitunganye neza igisata c'ikawa mu gihugu cose. Ico kigo caje gusubirira ayandi mashirahamwe yose yaramaze imyaka irenga 20 atunganya ikawa. Pierre Claver Inkuru, Kigali, kubwijwi ry'Amerika. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Mwaramutse neza. Ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12 mu 1824 amatora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarananiranye, habuze uyatsinda. Impaka zakiranuwe n'inteko ishinga amategeko nk'uko byagenze izindi nshuro ebyiri mu mateka y'amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Mu 1824 igihugu cyari kigizwe na Leta Zunze Ubumwe 24. Amatora y'umukuru wacyo yari aya 10 mu mateka yacyo. Yatangiye kuwa kabiri ku itariki ya 26 y'ukwezi kwa 10 arangira kuwa gatatu ku itariki ya mbere y'ukwa 12 muri uwo mwaka. Aya matora yarimo abakandida bane. Andrew Jackson wari senateri ukomoka muri leta ya Tennessee mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, John Quincy Adams wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Henry Clay wari perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko y'igihugu, na William Crawford wari minisitiri w'imari ya leta. Icyo gihe kandi koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 261. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa interineti history.house.gov rw'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umutwe w'abadepite, kandida Andrew Jackson yabaye uwa mbere hombi mu majwi ya rubanda na 99 ya koleji y'abatora. John Quincy Adams yabonye amajwi 85, William Crawford 41, naho Henry Clay abona 37 muri koleji y'abatora. Muri bose uko ari bane rero habuze ubona amajwi 131 y'itegeko muri koleji y'abatora yari gutuma aba perezida w'igihugu. Nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, guhitamo umukuru w'igihugu mushya byagiye mu maboko y'umutwe w'abadepite. Nubwo Henry Clay yarawukuriye, we nta mahirwe yari afite kuko yari uwa kane, kandi itegeko nshinga ritegeka umutwe w'abadepite guhitamo muri batatu ba mbere gusa. Abadepite batoye John Quincy Adams aba perezida wa gatandatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, atsinze Andrew Jackson wari wabaye uwa mbere mu majwi ya rubanda n'aya koleji y'abatora. Andrew Jackson byaramubabaje cyane, avuga ko Adams
yaguriye Henry Clay kugira ngo amutoreshe akoresheje ububasha bwose n'ingufu yari afite mu badepite. Andrew Jackson yemeye insinzi ya John Quincy Adams ariko akomeza kumushinja ibi byaha bya ruswa kugera mu matora yakurikiyeho mu 1828 nayo nibo babiri bayapiganiwe. Noneho Andrew Jackson yigaranzura John Quincy Adams arayatsinda aba perezida wa karindwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya matora yo mu 1824 ariko siyo yonyine yakiranuwe n'inteko ishinga amategeko, habayeho n'andi abiri. Radio Ijwi ry'Amerika. Mu 1800 igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigizwe na leta 16. Koleji y'abatora yari igizwe n'abantu 138. Amatora y'umukuru w'igihugu yo muri uwo mwaka yabaye kuva ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 10 kugera ku itariki ya 3 y'ukwa 12 kwakurikiyeho. Aya matora yarimo abantu bane, aribo perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Adams washakaga manda ya kabiri, Thomas Jefferson wari vice perezida we, Aaron Burr wari warigeze kuba senateri mu nteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na Charles Pinckney wari warigeze kuba ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Bufaransa. Amatora yarangiye babiri ba mbere ari Thomas Jefferson na Aaron Burr banganya amajwi ya koleji y'abatora 73 buri wese, na President John Adams wa gatatu n'amajwi ya koleji y'abatora 65. Bakiranuwe n'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite bikurikije rero itegeko nshinga. Abadepite bamaze iminsi 6 bajya impaka batora inshuro 36 zose mbere yo guhitamo Thomas Jefferson aba perezida wa gatatu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amatora rero yo mu 1800 niyo ya mbere yakiranuwe n'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko kuko yari yabuze uyatsinda. Aya kabiri nariya twahereyeho yo mu 1824. Inshuro ya gatatu ari nayo ya nyuma kugeza ubu na amatora ya 23 yabaye kuwa kabiri ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 11 mu 1876. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari igizwe na leta 38. Koleji y'abatora yo yari igizwe n'abantu 369. Ishyaka ry'abarepublikani ryari rihagarariwe muri aya matora na Rutherford Hayes, guverineri wa leta ya Ohio mu burasirazuba bwo hagati mu majyaruguru y'igihugu, naho kandida w'abademokrat yari Samuel Tilden, guverineri wa leta ya New York mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu Tilden yaje ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda no mu majwi ya koleji y'abatora yabonyemo amajwi 188. Rutherford Hayes yabaye wa kabiri n'amajwi 165 ya koleji y'abatora. Ariko hari hakiri andi majwi 20 ya koleji y'abatora yari mu bibazo muri leta 3 zo mu majyepfo y'igihugu, Florida, Louisiana na Carolina y'Epfo, zari ziganjemo abarepublikani. Zose uko ari 3 zatanze mu nteko ishinga amategeko y'igihugu impapuro zivuga ko bombi bari bazitsinze. Inteko ishinga amategeko yashyizeho komisiyo yarimo abadepite n'abasenateri bo mu bashyaka yombi n'umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu kugira ngo ikore anketi kuri aya majwi yari mu bibazo. Komisiyo yose yayahaye umurepublikani Hayes n'umutwe w'abadepite ubyemeza utyo, bityo Hayes agira amajwi 185 ya koleji y'abatora, ababaye perezida wa 19 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arusha ijwi rimwe rukumbi umudemokrat Tilden. Nshuti zacu rero inshuro 3 mu 1800, 1824 no mu 1876 amatora y'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabuze uyatsinda, maze nk'uko itegeko nshinga ribiteganya inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite iba ariyo imuhitamo.
ikiganiro Amerika cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza kudusangiza twe n'abandi banywanyi b'ijwi ry'Amerika yakitugezaho maze tukamutumikira. Adrese ni radio yacu @gmail.com. Maze rero mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama. Mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti banywanyi, naha amakuru twabateguriye muri aka kanya ahumurije. Ariko rero mugume hafi kanya gatoya mubanze mwumva ijambo ry'ibanze rya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 k'umwaka utashe, amakungu arahimbaza umunsi wahariwe kurwanya virusi itera ubwandu bwa sida. Ni tariki amakungu yongera kwibutsa ivyico kiza, akanibuka kandi abo cahitanye. Uno mwaka icivugo cashimikiwe ko cagira kiti kurandurana n'imizi ikiza ca sida, kongereza ubudahangarwa no kugabanya ingaruka. Iki civugo co kimwe n'imigambi y'ikinjana yashizweho na ONU mu mwaka wa 2000 biza vyibutsa ko ari ngombwa yuko abanduye bose baronswa imiti. Mu mwaka wa 2003 leta yaramutswa Perezida George W. Bush aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarashizeho umugambi wo kwihutisha kurwanya sida wataziriwe PEPFAR mu mfunyafunyo. Uwo mugambi uri mu ikomeye yahujije ibihugu bitandukanye mu ntumbero yo kurwanya ikiza kimwe. Kugera kuri no saha abafise ubwandu bwa sida ku isi yose bagera ku miliyoni 38. Muri abo bantu ibice 68% gushika mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu bari bamaze kuronswa imiti pfufahaza uwo mugera. Hambavu y'ivyo bitigiri vyumvikana umenga n'ivy'umurengera, igisata ca ONU cishinze kurwanya sida arico ONU sida kivuga ko abahitanywe na sida bagabanutse gushika ku bice 60% ugereranije n'igihe ibitigiri vyigeze kuduga cane mu mwaka wa 2004. Abandura nabo bagabanutse kugera ku bice 40% ugereranije n'ibitigiri vyo mu mwaka wa 1997. Iyi ntambwe ikaba yatewe ahanini kubera inguvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashize muri wa mugambi twababwira wataziriwe PEPFAR mu kiringo c'imyaka yababa 18. Uwo mugambi ukaba umaze kurokora ubuzima bw'abantu baharurwa mu miliyoni 200, utuma imiliyoni n'imiliyoni z'abantu batandukanye bakingirwa ikiza ca virusi ya sida. Uwo mugambi uri mu bihugu 50 watumye kandi ibihugu bikorana na Amerika bishobora guhangana na virusi ya sida. Mu mpera z'ukwezi kw'icenda uno mwaka turimwo, abari bamaze kuronswa imiti ipfufahaza umugera wa sida biciye muri uwo mugambi baharugwa mu miliyoni 17,200 ku isi yose, mu gihe inzoya zigera ku miliyoni 2,200 zavutse ku bavyeyi barwaye zakingiwe ubwandu biciye muri uwo mugambi nyene. Hama impfuvyi za sida zigera ku miliyoni 6,700 zishigikirwa muri uwo mugambi wa Amerika. Uno mwaka ikiza ca COVID-19 caje cunyura isibe mu nguvu zikenewe mu kurwanya ikiza ca sida. Naho biruko ibihugu bikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika